Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruheshi 2024. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Abategetsi bo mu Kayanza bo bati twebwe nyeganyega araturengeye ntawe twoshobora. Iminsi irabaye indwi komiseri Moyize arakaza batazira nyeganyega hakoze ibara mu kugandagura umunyagihugu yitwa Yozefu Habiyaremye muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Iminsi irabaye indwi nyeganyega ataca abajijwe kijanye n'ico caha. Hagati aho nyeganyega yigamba ko amabakora yayatumwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo bigatuma abategetsi bose bo mu Kayanza bamutinya. Abategetsi bo mu Kayanza basigura gute higandagurwa rya Yozefu Habiyaremye? Twaragerageje kubaza abategetsi batandukanye mu Kayanza uko basigura iyicwa ry'umunyagihugu Yozefu Habiyaremye yishwe na nyeganyega kw'igenekerezo ry'umunani Ruheshi 2024. Ku mvo z'umutekano wabo ntituza kuvuga abo twaganiriye. Kino kibazo kirabagora rwose kwishura. Mu mwanya wa mbere bashima gusubiramwo ivyo nyeganyega yababwiye. Umwe muri bo yagize ati nyeganyega yatubwiye ko yari afise amakuru ko Yozefu Habiyaremye yakora forode agashora ikawa mu Rwanda. Abapolisi baje kumusaka basanze ibiro 6 vy'isukari be n'umunzane iwe. Nta kawa bahasanze. Yavuze ko baciye bahura n'umugabo yarazanye ibiro bikeya vy'ikawa kwa Yozefu Habiyaremye. Yatubwiye ko Yozefu ari we yamusavye ngo aje kumwereka iyo banyegeza ikawa. Niko kumujana muri kirya gitara c'ipinusi yamurasiyemwo ku rubibe rw'u Rwanda. Nyeganyega yatubwiye ko bageze muri ico gitara kubera hari ahantu hamandagara umuntu agashungukira mu Rwanda. Yozefu ngo yaragerageje kwiruka nyeganyega aca aramurasa mu mugongo. Aho umuganga yaravye ikiziga arabona ko urusoro rwinjiriye mu mugongo ruserukira mu mutima. Mu mugongo hariho agakomere gatoya, mu mutima naho hugurutse rwose. Ariko rero biragoye kumenya ivyabereye muri iryo shamba kubera vyabaye hagati y'abantu babiri bonyene, umwe akaba yarapfuye. Igipfungu. Hano twarabajije utubazo tumwe tumwe tubona dutangaje. Mubona bisanzwe ko bagiye gufata Yozefu ubwo nyene hagaca haboneka umuntu amuzaniye ibiro bikeya vy'ikawa? Ubwo siko vyari vyateguwe? Mbega umukuru w'igipolisi mw'ikomine hararekuriwe kwijana wenyene mw'ishamba akajanayo n'uwitwa ko ari inkozi y'ikibi? Mbega yoba yari inkozi y'ikibi ubuzima bwiwe n'ikawa ni ikihe gihambaye ku buryo aca ahabwa igihano co gupfa? Ntiyogarutse agafatwa canke bagasaba igipolisi c'u Rwanda kikamufata nk'uko bahora bahana izindi nkozi z'ikibi? Ni kubera iki Yozefu Habiyaremye amaze kuraswa hatatunganijwe igikorwa co kuraba ko muri iryo shamba hanyegejwe ikawa koko? Ni igiki cemeza ko ivyo nyeganyega yavuze ari ukuri? Kuba yaramujanye wenyene mw'ishamba ntiwoba wari umugambi usanzweho wo kwica Yozefu Habiyaremye? Inyishu y'agahinda kenshi. Uyu mutegetsi amaze kumva tuno tubazo yagize ati mu vy'ukuri twakiriye ivyo nyeganyega atubwiye kubera hatakundi turi bugire. Hariho ibibazo vyinshi bikeneye inyishu ariko nta bubasha dufise ku muntu avuga ko yarungitswe n'umukuru w'igihugu. Erega nyeganyega ntabangamiye abanyagihugu gusa, arabangamiye n'abajejwe intwaro. Mwibaza ko musitanteri wa komine Kabarore hari ico avuga imbere ya nyeganyega? Mwebwe mushoboye kwandika turabasavye ntimuhagarike, kumbure bizogere aho prokireri atahura ko atakundi hategerezwa kumutumako akamwumviriza. Nayo ubundi birateye isoni. Twese twigira abemeye ivyo yatubwiye ariko biraboneka ko hakenewe umuco gusumba.
aya majambo y'uyu mutegetsi niyo n'abandi batubwiye abategetsi bose baratinya nyeganyega kubera avuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu perezida niwe wenyine azoshobora gukemura kino kibazo ninde vy'ukuri hazohana umwicanyi komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega ku mabi menshi cane amaze gukora koko amabi akora yayatumwe na perezida Ndayishimiye ryoba ribara mu Burundi ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook nayo mu yandi makuru kandi nuko Faustin Ndikumana agira ati leta yarananiwe umukuru w'igihugu akwiye gushiraho iyindi rimwe abahinga babimenyereye ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa gatatu igenekerezo ry'umunani Rusama 2024 mu gihe yari kashikiriza ivyokorwa inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca amenyesheje ari imbere y'inama nshingamateka ko gushika ubu ataco leta ibona yokora kuri ibi bibazo bimaze iminsi vyibonekeza usanga bifise inkomoko kw'ibura ry'amafaranga mvamakungu hari nayo ntandaro y'ibura ry'ibitoro ikena ry'ibinyobwa vya Burarudi isukari n'ibindi ico gihe Gervais Ndirakobuca akaba yaravuze kandi ko ibibazo biriko biribonekeza uyu munsi hari ingaruka mbi zaturutse ku bihano vyafatiwe Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku bwa Faustin Ndikumana akabona ko ku isi yose atana hamwe leta yoshobora kuvuga ko yobura inyishu ahubwo nyabona ko itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo itorere umuti ibibazo biba bihanze abanyagihugu kubwiwe kandi ngo leta iri mu mirwi ibiri hari umukuru w'igihugu abafise ivyiyumviro vyiza abayifuza ko vyorangurirwa abarundi ariko hakaba hariho n'urwego nshingwabikorwa rwiwe rwa leta ni ukuvuga guverinoma akabona rero ko iyi guverinoma kuba yarananiwe akwiye kuyihindura agashiramwo ababimenyereye bafise ubuhinga babikoze kera kandi babunyoye tumubajije ivyihuta vyokorwa muri ibi bihe Faustin Ndikumana akabona ko icambere leta yari ikwiye gukora hari ugusaba ideni ryihuta ariko inyungu yaryo ikaba hari iyitavuna bimwe bita credit concessionnaire ikindi ngo leta yo kwihutira kongera kugiriranira imigenderanire myiza n'abahora bafasha Uburundi kuko ngo ivyo gushora amavoka n'ikawa kugira ngo bizotorere umuti ibibazo dufise uyu munsi ari inyishu zizoza haheze igihe kinini ese vy'ukuri mweho mubona ari ibihe bintu bitatu vyihutirwa kugira ngo ibibazo Burundi bufise uyu munsi bitorerwe umuturama twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo mu bindi kandi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko Oricome idatahura impamvu leta iguma ishiraho amashirahamwe mashasha kandi amwe yarugaye ayandi nayo ari ku musego mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kane igenekerezo rya 11 Ndamukiza 2024 Gabriel Rufyiri arongoye Oricome yavuze ko hadatahura impamvu leta ibandanya ishinga amashirahamwe mashasha kandi ibona ko aya hari make yagiye arahomba kuva kuri Repubulika ya gatatu kubwiwe ngo ni ikimenyetso cerekana ko leta atacigwa yigeze ikura mu iyugarwa ryayo ya mbere kuko ngo iguma ishinga ayandi mashirahamwe kubera gusa hariho akarwi gato kavyungukiramwo akaba agira ati biriya biza gutungisha abantu bake ntibabahende yongera ati none ko hariho amashirahamwe ya leta yugaye ayandi nayo ari ku musego none nakahe karusho bazanye uyu munsi akibaza ko abategura ibintu nka birya hari abasabota umukuru w'igihugu bamwe barwanya leta bayirimwo afatiye akarorero kw'ishirahamwe rishasha rizozana ibitoro Sopebu ngo usanga abagize urwego nshingwantwaro nka bose ni ukuvuga conseil d'administration hari abo muri leta kandi ngo bagaca bazana umuntu wabo abayoboka ngo arirongore ikindi ngo leta ntiyari ikwiye kongera kuba mu badandaza ahubwo nyabuna yokorohereza abagomba kudandaza hakaba agira ati twese turazi ko leta itadandaza ariko urabona ko byose bizokorwa n'iryo shirahamwe nyene haba kurangura ibitoro gutanga amasoko kubidandaza no gukora amasuzuma iyo ngo hakaba ariyo mvo gushika uyu munsi mu Burundi dusa n'abagandaye yagize ati
uravye ibintu biriko biraba burya dusa n'abagandaye uravye igihugu kitagira amatara amazi ibitoro hafi imyaka ibiri urabona ko kimeze nk'ikigandaye akaba ariyo mpamvu mu rwandiko rugizwe n'impapuro enye Horikome yarungikiye umukuru w'igihugu inama nshingamateka inama nkenguzamateka imigambwe n'abandi bose bajejwe gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta isaba ko hobaho gutunganya neza ibijanye n'intwaro n'ivy'ubutunzi gukora ivyirwa vyerekana ingene ayo mashirahamwe ariko arabaho kandi imbere y'uko abaho hakabanza kubaho ivyirwa kandi leta ikareka kuvyivangamwo twobibutsa ko kuva kuri Repubulika ya gatatu yari irongowe n'umuhisi Majoro Pierre Buyoya amashirahamwe atari make nka Cotebu, Verundi, Kadebu, Onafa, Afritare, Otrabu, Air Burundi yose yugaye tutibagiye BSS, Osibu, Oninde, ONR ndetse na Kojeriko mu mashirahamwe vyitwa ko ariko arakora ariko hasa n'ayaremvye ni ukuvuga ari ku musego gushika ubu hakaba ari Regideso, Onateri, Kojeriko, OTB, Onaturu ndetse na Otrako aho nayo nyene gushika ubu hafise amadeni arenga imiliyaridi 1,500,000 ese vy'ukuri iyi nkuru muyakiriye gute mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza